amahitamo yanje canke yiwanje uguhitamo kwanje siko ko influence umuhungu wanje. Umuhungu wiwanje rero arakuze, warabonye ko afise ubwanwa, gusa je sinzi igituma yagize amadidane kuri aba bakobwa babiri. Keza si umukobwa mubi, kandi Keza yarize, amahera yashatse yo yarondera kandi yo yaronka, kandi n'aba bakobwa baba fiance biwe ko bamaze kwigaragaza nabo nawe ntiyavyanse cyane. Baratukoreye amakosa muri industry, baradukoreye amakosa, je m'excuse, kubera yuko muri organisation y'ibikorwa by'iwacu muri film kirazira ko amabanga abiri abangikana. Nico gituma twese turabonamwo inkumi nziza, turayobona y'abakore beza badafise abagabo bakiri single, tukigumya. Bo rero barabirenzeko, barakundana, babishira no kuri réseaux sociaux, bituma na twebwe abatama baduhamagara kuza kubanguranya izo ntureka. Ari uyu ari na mugenzi we nanana, ntitubakeneye bari mu gushwana bashwanira umuhungu kandi n'umubogara. Ndamwankadira mu bintu byinshi, ariko ndabamenyesha yuko atari we muhungu wenyine ari umubogara muri industry ya cinema, hari benshi nakubali, kandi muzohura nabo muri scenarizi nizi. None niwahura n'uwundi w'umubogara uzoca umukunda nawe, muzoca mumugwanira. Impamvu usabye imbabazi. Hebe. Yes, me Aman. Hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ayayayaya, ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze, kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira ahandi atari hano. Ishuruti oya, hari ivyumba vyiza vy'imico yose ahasanzwe VIP, eka mbere na chambre présidentielle, hari amasare y'inama y'imanza, kabare, buffet, umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano, mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero, piscine na iradushwaramwo vuba cyane. N'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Ladies and gentlemen, be blessed wherever you are. Komande zine zisimane baho umugisha cyane kuba nubundi tukiri kumwe gatanu kuri gatanu mu biganiro nka bino. Of course ino ni Diko Entertainment. Je nitwa Ndikuri Leonce the son of God, Dr. of Love aka Diko aka the ambassador. Muri no minsi sindiko ndaja kure cyane igisata ca cinema, yamara turahora tukayaga n'ibirengeye cinema, ariyo mpamvu nzana abakuru n'abato. Ino ni surprise, nshobora kuba ndumwe cange umwe muri bakapana muri benshi agiye kuyaga, how can I say, ngiye kuyagisha umukazana na sebukwe in the same interview. Ano mateka ashobora kuba ari wa mbere ngiye kuyakora kwe. Ni hatari cyane, mumaze kumumenyera uri iburyo biwanje. Of course ni mzee Delio legend, yitwa Kaposho, umunyamateka maremare nagenda mubabwira. Yamara iburyo bwiwe hicaye umurundikazi uvuga yuko ari umwe mu bakobwa beza dufise muri industry, nta nubwo yo bashikuje, yitwa Keza. Bakakubwira ngo izina ni ryo muntu. Ubona yuko namuze hahise avuga ngo banza mumpere muze ndiko gukora ikiganiro atarabanza gushira y'uturaso. Mumpere muze. Murakoze cyane. Ala sante ariko baraturaba. Kagutembe neza. Abatanywa citro nabo birabashe. Umukobwa wa. Hari naho ranywa Coca-Cola umukazana aze mbona nywa citro cyambona ari byiza. Ari byiza. Muze inyigisho mwenizo nako inyifata mwenizo ko umuntu akunda kuzihindura ari uko ngazanye umugore canke agize umugore. Wewe wazihinduye ku mukazana? Bon. Nabonye freshere z'umukazana ndahindura kugira ngo n'umuhungu kumbura abonereho nawe aze arafata freshere. Rega usaba umwiza mugasi kabisa. Umuhungu wanje
yarasanzwe ari mwiza azoca aba mwiza gusumba yasavye umwiza nkawe natwe rero mu gusaza kwacu duca dusasa neza uzurabe gusa ntuzuhave sinzi ibintu numvise umugigi wakorwa kera bita no gutera intobo bavyita gute bavyita gutera intobo gutera intobo ntibicemewe bihanwa nk'icyaha uraraba gusa ntutera intobo ibindi byose biremewe uca bagupfunga bihanwa nk'icyaha avuye mwijo ariko ujya mu gigo bagira kera ngo umuntu ngo yabanza kumviririza umuhungu uyu nk'ubu kano kavuga ati reka mbanze nkurabire mwana ko inzira irengana yo bon sinzi ko mu Burundi burya byakurendinze cyane ariko ni imico ya hamwe muri Afrika apani iwacu mu Burundi yego bobo ni ubu biracyariho abo bandi tutaje kuvugira ngaha kuri mikro hariho ababigira uko yego na mu Burundi rero urumva byari bihari babyita gutera intobo ariko ntibyavumye cyane bitewe n'ibigwara sida n'izindi zaciye ziza bicikira hagati ndibaza batinye kuvuga ati abantu bino bintu bigakomeza bigenda kuno kuntu usanga ari ikintu hane Bujumbura cateye muze sinzi ko muya updatinga bita ngo buja ushare ibintu bita gusharing gusangira ati bishobora kudusiga mu karambaraye urumva nico wariko urasigura anyway nako navuga ko nakiriye muze Kaposho muramuzi iruhande ziwe hari uwitwa Keza sinzi ko hari ubundi buryo bwanyu muramutsamwe abantu kuko tuduze mwa kino kiyago mutabara mukije bashobora kuvuga ko menga twanabarenganije twabahaye yarasante mugara sante nako yene no kuramuka twabaramukije cyane abakunzi ba Giko bagira umugisha Keza nibwo gwa mbere mbonye ufise isoni zingano erega isanzure uyu mutamara mwicaranye mbere ndamukubwira nshobora kuba ndaramugusumbya nubwo ari sobukwe n'umuntu ari smart tonda kimuziko hanyuma his wise ari sage kandi intelligent hanyuma ikindi tubivuge mu mvugo yumvikana n'umustar niho reke kwisanzura nimba usanzwe unarahira urahire nta kibazo ngo ndaka niwe gutera ikibazo wisanzure rero wiyumve kubera ko abantu batabizi sinaberetse uburyo bano bantu babiri bashitse hano yari nka surprise ntibari bazi gose ko baza kubahurira mbere biza no gukunda n'uwitwa Nana yari kuba ari hano ariko Nana sinzi byamufatiriye ntiyashika ariko ndavuga ati ko muze hari nzaronka kanya na Keza gashika reka tuyage na cyane muze yuko atantama yurinze oya ntakorane n'ukuri abazoraba iki kiganiro muhezagirwe kandi mwumve yuko tugira tubaganirire ku bimaze iminsi biba ari naco bituma kuhahurira nta ntama yurinze yego hagiye havugwa byinshi cyane kuri no mukobwa yitwa Keza bakamugarukako aho tumaze gukora ikiganiro nagiye mvuga yuko mu buzima busanzwe umeze nk'umuvyeyi wa kandi umuhagare mu bintu byinshi nawe nyene yaraje aravyemanga abantu benshi bakomeje kuvuga ko koko nimba muri bano bakobwa babiri hakwiye kuva nk'umukazana nyabuna uno mukobwa mwicaranye ngo yoba inka ibera umuryango nawe ni kubibona niyo nabo ariko mbibona sinovyishurira ngaha kuko amahitamo yanje canke yiwanje uguhitamo kwanje siko ko influence umuhungu wanje ubu mu bintu by'inkundo hariho liberté yo gukunda uwo ushaka ukamukundira igihe ushakiye ukamukunda ku rugezo wiyumvamwo ukeneye umuhungu w'iwanje arakuze arabonye ko afise ubwanwa afise ubwenge ni intellectuel ashobora gukunda uwo ashatse gusa je sinzi gituma yagize amadidane kuri aba bakobwa babiri kuko ashobora kuba nafise benshi tutazi atatweretse uvuze ukuri muze ntaguciriye muvuze akantu kazima abantu bagiye banabigarukako baravuga ati rega bano bakobwa mushobora kuba ari bo bonyene mubonye ati kandi ni umusore w'igikundiro ashobora kuba afise n'abandi benshi mutariko murabona ariko nawe turamwakira anatanga n'amapurusantaje yakoresheje imigani myinshi mu mvugo igoye kumva muga yerekana yuko n'abantu biwe bahagufi arabazi ariko kandi yasa n'uwoheza avuga ati nihagera igihe c'umugore nzobamenyesha wo dukwiye kubana ntiyigeze aprisayisinga neza gusa kwakewe n'uwitwa Jojo avuga nka kumwe wavuga
imbere yaho aravuga ati bino bintu nimba vyonakunda kandi ibintu by'inkundu no munsi nabireka ahubwo atigereza umukobwa yarondeye amafaranga yafise kubera ko wari uhagaze akabano kavuga ati ebano bashobora gukurikirana n'inkumi y'umu diaspora ifise amafaranga bino bintu ntavyihutira Keza nawe rero aramwakiriye ejo bundi ndamubwira ati ese ko papa wa Kane avuga yuko Kane yo kwikundira umukobwa afise amafaranga wewe warayabitse kugira twizere yuko kwicara wizigiye ko Kane azokubera umugabo ni hano hari ibintu byari bigeze urakoze cyane Keza Keza si umukobwa mubi kandi Keza yarize amahera yashatse yo yarondera kandi yo yaronka niyo abatayafise kuko ntasinzi umufuko wiwe sinzi famiye avamwo sinzi ivyamaze gukora kugeza ubu ariko ntibica bimugira umu diaspora umu diaspora twababitanze ko akarorero kubera ko baba bakorera amahera y'amanyamahanga tuvuga tuti n'ijana rivunjije rivamwo menshi ariko ni izina twakoresheje gutyo sino je kwanza Kane n'aba bakobwa baba fiancé biwe ndabita aba fiancé biwe kuko bamaze kwigaragaza nabo nawe ntiyavyanse cyane ntiyabishize kure cyane baratukoreye amakosa muri industry come on baradukoreye amakosa je m'excuse kubera yuko muri organisation y'ibikorwa by'iwacu muri film kirazira ko amabanga abiri abangikana imigere ibiri ntitereka ico co kirazwe nico gituma twese turabonamwo inkumi nziza turayobona y'abakore beza badafise abagabo bakiri single tukigumya kubera yuko amategeko abitubuza kubera ko organisation itavyemera kuvanga amabanga abiri ngo abangikane yego bo rero barabirenzeko barakundana sinzi urugezo rwabyo aho rugeze ariko babishira no kuri rezo sosi bituma na twebwe abatama baduhamagara kuza kubanguranya izo ntureka izo ngwane raba nk'ubu twari twifitiye n'ibindi byinshi twari kuvuga muzafise amarubu agiye gusora y'indirimbo n'ibindi none n'ubundi tubigarutse ko bino bintu voilà je mfise amarubu nshaka kwisohorera nanje nironderera umukate kuri wanje ariko urumva tuguma tugaruka muri cya kibazo kandi nivyo ni kibazo nkora mutima kuko tutabatekanishije na industry yacu yocumbagira ifo batekane ari uyu ari na mugenzi we ni Keza na turabakeneye muri industry turabakeneye bafise ivyiyumviro vyubaka turabakeneye bafise ishusho rishasha ryiza ryotuma industry itera imbere gose urumva ntitubakeneye bari mu gushwana bashwanira umuhungu Kane n'umubogara n'umuhungu ameze nk'ari umuhungu w'iwanje kabisa ndamwankadira mu bintu byinshi ariko ndabamenyesha yuko atari we muhungu wenyine ari umubogara muri industry ya cinema hari benshi nakubali kandi muzohura nabo muri scenarizi nizi none ni wahura n'uwundi w'umubogara uzoca umukunda nawe muzoca mumugwanira ndakunze ikintu uvuze cyane burya kandi uriya mugwi avamwo muze uriya mugwi kandi avamwo harimo bitwa ba Kevin abasore bakaze neza ba Kevin 14 turafise abitwa ba Chris n'abahungu bahagaze neza bariho ba Smart voilà Smart ni umuriro n'ugwembe ba Smart na mukubari sana hariho ba Fiko n'abahungu bari single twakubwiye batagira ni mwahura muri cinema qu'est-ce que tu vas faire tu vas tomber amoureuse non fo kwiyumanganya mukajya umutima amenyo ahubwo nivyo vya Kane mukaba mumukunda vy'ukuri nimuhagarike mugende kumukundira inbox muvugane mu bipange vyose acagure uwadacaguye kandi arindire zikurundira Fiko arondere Smart nimba mukunda ababogari bariho abona abo dushoboye kuvuga hari benshi tutaravuga ngaha usanga ba Nabil ba bande hariho barahari kandi muze ntagucire mwese erega simaka ngo amabogare mwene kuyakonka kwa Bakane umukobwa ashobora no kugukundira mu mutwe bano bantu nabo bari muri entertainment burya nta muntu akora are ari kijuju uze wicare wumviriza umuntu akora are w'umusore azokuyagira wumve ko mu mutwe hiwe hari Smart hameze neza kandi akuze n'ikindi kintu wavuze namwebwe nubwo muri abatama ni muri abatama cyane hamwe hatabayeho kwiyima kwibabaza no gufata izindi ngingo
Ega muze we nk'ubu babantu bavuze bano bagore bari muri system n'abagabo bafise ni bangahe wowe ureheje bo kwankira nta numwe ari abakobwa barakunda n'inkumi zo mwemera barakunda keya je ndiyizi ko keya no ushobora kwitanga neza barakunda umuntu abitaho amenya akeneye iki agwaye agira gute aboneka ku mwanya ukwiye ceno bikora ariko kubera ya mategeko nimba ngiye gukina kwa Mr Sami muri 72 ndamenya nti uyu ni mwiza ariko sigwanje iki gihe sico naje gukina gusa nkisoza nkagenda ndambina amate nkiyumanganya nkataha marembe kuko niko tubaho niko nka bavyita ngo kura kwa macho I see ukarabisha amaso ukavuga uti rishugwe vraiment sawa ariko amashugwe yose niwo yajana muri sariwa kubana hato nakubali sana Keza uri kumwe na Mutama burya ngo ijambo rya mukuru riratinda ntirihera haje nta byishinza kwinjiramwo urumvise ibyo ahejeje kuyaga hari ico wobivugako ibyaje kuyaga nabyumvise kandi arakoze cyane ariko naye nabikwishiye ko najewe naye nabivugiye nti abafana batubabarire kuba twaraba ikiganiro waragisohoye naje naye nabigusiguriye ndavuga nti vy'inkundo zacu tumenye yo tuzobivugira kuri rezo sociaux twubakira urukundo rero ibi bintu naje naye nabitanze ku muco ndavuga nti abafana badukunde mu bintu vy'akazi mu bikorwa vyacu badukunde badukurikirane mu bikorwa vyacu ibintu vy'inkundo kabisabana tubabarire abo byabangamiye ariko jewe ico nashaka ndabasabe n'ubundi nongera kubasaba nuko bodukunda mu bikorwa bakadushigikira ivy'inkundo ntavyo tuzosubira kubazanamo dukora akazi canke utinye muzehe kubera wumvise kuri no ncuro menga ntari karagushigikira cyane oya just nawe urabizi ikiganiro heruka gusohoka urabizi n'abafana bawe barabizi ivyo navuze ntivy'inkundo tubanze tubishire ku ruhande tuzomenya iyo tuvyubakira twege ubwacu twikorera akazi ariko naye nibajije ikibazo kugeza ubu ntarishurwa neza kumbure ko na muzehe Kapoja ava kidufasha je nahavuye mvuga ngo ego muraza kubishira ku ruhande ariko uburyo vyashitse mu binyamakuru nubundi nimwe mwari mwabizanye nkeka ari kimwe Mutama yisi kosa kumbure ko ibishobisho vya byarabaganjije musanga muri ko murabikorera aho mucacereza kubikorera niyo mpamvu rero dikusabye imbabazi niyo mpamvu usabye imbabazi kandi usaba imbabazi wakusheje irumva ikuntu nyene vyaje kuri rezo sociaux niyo mpamvu usabye imbabazi rero ntibatubabarira ivy'inkundo sivyo twari kubazana ivy'inkundo babe babiretse badukurikirane badukunde mu kazi kacu ivy'inkundo tuzomenya iyo tuvyubakira bo tubirimwo turabarahari tubishire ku ruhande ngaha badukurikirane ku kazi nkuko twabivuze hari projet twahuriyemwo turi bajya batatu nyene jewe kandi na Nana aba arivyo badukundamo kandi namuze impamvu namuzanye yagenda nabibabwiye no kubera ko iyo projet je narigeze kuza kuri set kuri teramano muri ko murakorera nawe nyene ndahamubona niyo mpamvu navuze ko twagize imana akaba ari umushinga ntaye yabunyoye reka tumuzanagira ico avuga kwa bino bintu Jesse nigeze nanka ko tuvuga kuri filme ariko twategerezwa kuvuga inkuru yarigezwe Mutama ndazabaye mu gihe kinini muri entertainment journalism murazo bugikora muze tugendana n'inkuru iri info niyo twe duca twataka kuko niyo tuba twahawe vous avez raison kuko abantu bashikeneye kumenya ibiriko biratrendinga muri uwo mwanya icyo umujournaliste abiriye naco gituma muri entertainment ukorana n'abajournaliste uratera imbere ariko ukora wigunga ushaka ko ibintu byawe biguma inbox mutera imbere hama rero kuri ico nashaka kuvuga yuko ntasaba imbabazi cyane yashaka kuko bavyisanzemo jewe nzi filme igira isohoke bakinyemwo twahuriye muri iyo filme narabibona ko ishobora guteza ikibazo nk'iki gusa nuko ntaragura ngo mbivuge hakiri kuko amarore bakina n'amarore ari très délicat iyo utayitondeye uragwa mu mutego wa muwo kuko n'amarore umengo ari serious ari very serious very important muri film I see n'abazoyibona bazombuvuga bati Mutama icyo ufite nimba ndiko ndakumva utari strong biroroshe kubikura muri film ugasanga wavyambitse umubiri mu buzima busanzwe
ukabishyira muri realite. Aba rero bagifise n'amaraso ashushe, bagifise imitima yugurutse bitari iyacu twe twamaze kuyugara ibyumba bimwe bimwe, baca bagwa muri wa mutego wo kuba ati uyu musore ko ariho muboneye yoba gwanje bana mfasha. Nuko je nibaza ko ari cyo kibazo cy'abantu. Azotubwira mu makomantere filime niyasohoka sinzi iryari izosohokera, ariko ni filime yo ku rwego rwo hejuru, ingene yari yanditse, ingene ikinywe, bamwe bategeza kugwa mu mitego n'abataraguye mu mitego nka twebwe twanangiye imitima, kwa kundi tujya umutima menye. Sino wari gusanga benshi bari muri iryo bisigura ngo niba turi kumwe ino film ishobora kuba irimwo romance y'ikirenga, ibyo bindi abandi bita mahaba romantique moya yo hejuru, uwayanditse n'umuhinga. Sinzi igituma nawe atagwa muri iyo ngora, sinzi babona batagwa muri ino nyanja ngo asome nto kandi abari yavyanditse bino bintu bibaye muze no musore ko aravugwa n'ikindi kintu. Maze imisi nakira abantu bashinga intahe, mugabo naraba amakomantere nkabona abantu basana bahatsikira cyangwa bagafata ibintu kutariko, ariko aravugwa ikintu kivuga ngo ingo z'ubu ziragoye, ingo nziza ntizigihari, urukundo ntirukibaho, tuwoshaka yoreka kubaka. Byinshi bikavugwa na bano bagore cyangwa abamama bari muri sinema y'u Burundi, bamwe bamwe bagiye no kubizamwo, hariho kahise kabo bashobora kuba katabagendeye neza. Uno musi hari cyo wohanura umukobwa nka Keza ashobora kuba ategekanya kubaka ugwiwe vuba, kuko umuntu amuravye arabona yuko yeze, yizerere muri no angwa kuvuga ngo ingo ntizikibaho, umuntu yo kwitonda nta rukundo ruhari canke ingo nzima ziracahari, cyane cyane muri bano bantu bakora bino bintu bya sinema. Ico kibazo nticoroshe, ariko ndagerageza kucishura nk'umuntu w'inararibonye, umuntu qui a beaucoup vu des choses. Urukundo rw'ubu ntirumeze nk'urwa kera. Twebwe kera twari dufise les premiers amours, abo twita les premiers amours, kandi tukagumana, kuko yakwita premier amour nawe umwita premier amour. No kuvuga n'umukobwa gukunza ubwa mbere nawe ukamukunda ubwa mbere, atabahungu arakunda nawe atabakobwa urakunda. Okay, I see. Wari premier amour. Iyo premier amour rero yabimeze nk'igihango mwayikorerako igatuma murambana urukundo canke no muri mariage. Ubu ntibikiriho, usanga ugiye gukunda umukobwa amaze gukundwa n'abahungu 100, abahungu 10, abahungu 5, abahungu 4, kandi byaheze nabi. Abo bantu bakahise kiwe byaheze nabi. Siwe yavuze ati reka ndabive moya, asanga biheze nabi, birakatitse, anyase, apfuye iki, bapfuye ibi, agacarondera uwundi. Noneho aza yitangira, ntaza wese, kuko avuga ati nohava nkomereka nk'abandi 5, nk'abandi bakahise. Aza yitangira. Umuhungu nawe nuko nyene, ariwo yakunze aca yigire buraya, ajana no mu diaspora, wo yakunze yirongorerwa n'ubundi, ariwo nawe nyene bakaza bose babiri bacungana, bakomparana. Reka ndabe ko ameze nka naka, ninsanga atasumba naka aho ndamukatira. N'umuhungu nawe ati uyu uko kwaguma nsaba amahera, wa wundi naherukana naramwasa ariko ntiyansaba amahera nk'uyu. Urumva barakomparana, baragira gute tuno. Ivyo byose bituma nta mwizero wonyawo uza. Urukundo rukeneye iki kugira barambane? Ndashaka narongogwe ntangora. Urukundo ni rwiza, ni Imana yaruremye, ariko urukundo ruri droit, ruri straight, rutitangiye. Kuko kera twebwe uhuye uri mu rubanza mugahaguruka gutamba, nta mugore yatambana n'uwundi slow. Batambana reggae, bagatambana rock, ariko slow yayiguha kuko agukunda. Slow muregerana. Ibi bitangwa ingwatira mubiri. Okay, I see. Zirya zatambwa n'abantu bari pigeon. Ariko ubu uzorabe kubera umengo babifata minenegwe, umuhamagara uti twitambire siro acaza. Akazana na kizomba. Akorokera muri piste ukabona kizomba yakwinjiye kabisa. Kwa kundi bizunguza muri kizomba, akakwizunguzamo, kandi tu n'es pas sa fiancée canke son ami intime. Yeah. Urumva ivyo byose vyerekana ko nta magaranti
bifise ko mu rukundo. Sino umukobwa yiyemera ari mu rukundo nyago aba afise umuhungu afokariza ko n'uwo muhungu afokariza kuri uwo muhungu. Ntaryama atamenya amakuru yiwe, yirirwa atamenye ko agwaye canke akomeye, ahubwo ugasanga umuntu murakundana amazini semena atazi kuriho. Ivyo ntibizotuma niyo bazubaka ntibizogenda neza. Ifo rero kubaka bamaze gutegura urugo rwabo. Muhuriye muri bus, muriko muja Igitega, mugaca mukundana après moi mugaca muvuga ngo twibanire. Ntuzi se wa Kane, ntuzi se wa Keza, ntuzi se wa Nana, ntuzi nimba imiryango avamwo, ntuzi imiryango bugorovye nimba baguruka, ndavyuzi. Ivyo byose birafise ingorane kuko baza kubemvita bagatangura guhurira mu gufata irembo, mu kugira gute batabazi, batarumva nuko bayaga n'ikirundi cabo. Baje rero bagatangura kongora ngo habavye gute n'abana batabigiyemo neza. Ivyo byose nibaza ko ari impact zituma ingo zitaramba, ariko sino ntawobuza abantu kubana kuko kubana ni itegeko ry'Imana mu rukundo. Hamwe ikintu nohereza ni kwihenda basigaye bafise mu bantu. Ninde wavuze ko umukobwa ategeza gukunda umuhungu? Cyanditse nta na hamwe. Umukobwa ntategeza gukunda umuhungu, aramwubaha akamwubahiriza. Umugabo ni wakunda umugore kuko aja kumucokera biricuya amuzanira kandi adashira nyina, adashira se, azanira umugore d'abord, hama bakaja inama ati mbe aka ntitwogashira papa. Uyu nawe agaca avuga ati aka tugashire papa, ariko na jewe semaine prochaine uzibuke ko petite sœur yarakeneye aka. Babija inama umugore n'umugabo, kubera ko umugore n'urubavu rw'umugabo, ariko umugore ntiyemerewe gukunda umugabo. Aramwubaha. Shetani rero yarabihindukije, ubu abakobwa bakunda abahungu. Iyo bakunze abahungu haca habamo ubusambanyi kuko umutongoje ntiyanka, kandi harya rero ubusambanyi buzohagarikwa n'abakobwa. aha hantu hatebe kabisa. Abakobwa umutongoje nivyo biragoye gutongoza umwana w'umuhungu ngo avuge ngo oya, uko waba usa kose muze abifata nkaho yovuga ati zino mboga zizanye acangaya. Ariko wowe ugiye kumutongoza umukobwa kanga ugira gute? Mufate ku nguvu bagufunge 30. Oya bikunda. Uritonda. Ariko wewe wakubwiye ati ebana ivi na ivi byose ni jewe, ugenda uriruka. None abapfubuzi baje gute? Baje kuko abagore babiyeretse ko bibaho ivyo bintu. Ubundi ntibari bazi ko ivyo byoshoboka kubaho umuntu ngo agiye gupfuburwa ngo ibiki n'ibiki. Ariko nyene ngo baje gupfubura ibyapfuvye. Erega twigeze kubiyaga gato ntikwabyinjiramwo nawe umva abantu bo ngo aza gukwiza imyaka 40 50 yara nta nguva gifise no mu gikorwa ceranda ugasanga ntashoboye. Acaza twaduhungu nyene twiyamira ku vyuma bagifise ibituza nka bijya bya bakane. Ico naco tuzobigira ikindi kiganiro. Ni ingaburo bafungura. Hari ingaburo abagore bakunda gufungura zibaryohera bakaca bibaza ko ari nazo z'abagabo. Kumbe bobo bariko bariyicira umugabo wiwe. Batangurana ameze neza. Hama mu myaka iza akamererwa nabi. Ni ingaburo wamuhinduriye. Wamuhaye ivyo ukunda wewe, by'amavuta menshi, by'isukari nyinshi, by'ibiyeri byinshi navyo birimo ibisukari. None petit à petit ugasanga nta nguvu warazimukatse. Iyo ni sije ndende nkuko bivuze tuzofatira uwundi mwanya tukabigisha, kandi je no bigisha vuba. Naho tuzohagaruka kuko hari byinshi ndabizimwo byofasha abagabo n'abagore babo. Aho tuzohagaruka ufite experience. Ariko kuri asije kintu nako ndashaka ko duhereza ko abantu bifuza kumenya nk'ubu Keza turamubona ari hano. Of course umuntu ni munini mugabo hari ni umuntu ushobora kwaniriza n'amaso ukabibona. Nk'ubu wotimbisha nk'umusore yo mukunda ari hanze ya entertainment, ukavuga ati nta kibazo murongo araza kubera umugore kuko bafise amakenga kuri bano bashiki bacu bari mwa bino bikorwa. Ibikorwa byacu tuza gutangura ibintu by'amasinema tubishigikira, twashaka ko la jeunesse bihurumbira. Cyane cyane ko byahurumbirwa n'abasore gusumba abigeme, kuko bavuga ko ari ubuhumbu.
ariko ko bigaragaye ko abakobwa bashobora gukunda bakanabivuga muri entertainment kuko nta buhumbu bubayo kuko urabona babishyira ku mugaragaro nico bisigura ari inyegezi exactly niba barashoboye kubishyira ku mugaragaro nuko hari amategeko akomeye gusumba amabuye bavuga bati reka basi tubishyire ku mugaragaro batubwire ababibona ingene byogenda bari nko kwitakambira ariko amakosa yo yarabaye twayavuze ntituyasubiremo je nibaza yuko muri entertainment hari indero hari amadiscipline hari ibintu udapfa kwitanganiza ngo uzane kandi nta mugwi n'umwe utagira umuntu akuze nimba hari Mr Sami afise abakinyi arafise umuntu akuze nimba kwa Sabasi hariyo abakinyi barafise abakuze nimba kwa Ornella nimba hehe kwa Mr Kan barafise umuntu akuze hano hose usanga hariyo abadamu bakuze abagabo bakuze damu bakuze babe baki ariko bariyo abo rero nibo barabugwaruka rukiri rutoti rekiki kori none ntitubora tugendera mu ma province kuja gukinira Igitega tukaja gukinira Imuyinga Ingozi nta problème nima ibera tuvayo turi safe tumeze neza kandi n'ivyamwa bica biboneka ko urabona filime zirasohoka bakazugurura bikagenda neza nta buhamya bw'ibintu bizi shingira intahe ko hari ibintu bibi biberayo vyerekana yuko abantu batwibaza uko tutari kandi je sinotangara je nsanzwe ndi umustar ndi umumizisien nararirimbana n'abakobwa inkumi nyinshi ugaca wumva ngo bajya bose n'abagore bibi nkawe barabikuvuze ko kenshi kabisa kandi atari byo utanakeneye kubagira abagore kuko abagore bawe beza urabafise batarabu I see urafise beza gusumba abo babona ari beza kuko bari kuri podium bari ku mugaragaro bari kuri ni nka kujya kuri parabrise hagiye ku mubucu ubona umengo ni sazi yabaye nini kuko ni kuri parabrise haraboneka hategeza kuba hari safe n'umuntu rero ari kuri podium aba mubi aba gute ubona ari mwiza aba mugufi ubona ari muremure kuko ari kuri podium ajya amatara yo yatse n'ibindi nta mubi wabona bajya abakobwa bose bajya abahungu baririmbana barabamaze sivyo wewe uba wifitiye abo ubona ko ari beza gusumba aba muri kumwe ngaha no muri entertainment rero nuko no mu ishuri none umukobwa atongozwa n'umuhungu bicara oya muri ndi shuri uvuye kuri ndi shuri cyangwa kuyindi ranje niyo wasanga ari karaza aho kubera ikibo bimva ko muri entertainment bigenda kandi wabakuzi arakuzi arazi ko ufise umugore arazi ko ufise abana arazi ko uri single arazi ko uri kirobezo uguma ufata uyurekura abazi isware zawe nukuvuga ni wanamudira gutumwanya aragutwengera gusa kureki kabisa dikijya nigicamwe n'abantu gusa biyumvira kuko ntawo babuza kwiyumvira abantu nibiyumvira ibyo bashaka ariko abazi ubwenge barazi ko ibi ari byo ibi ndababwiye akandi karori iyo dukinye sene zo kuryama mu gitanda ajya rero abantu ngo baratsita bavuga ngo yoga baya ngo ntibahavuye uko kwe je nama nawe uhuye n'ama commentaire nka iyo umubwiye uti wewe ko ufise guharira kwinshi je t'invite turafite sene yo kuryama uzoza uraba ingene ikorwa ahageze akaraba ibiswime baba bambaye bisenyeye bigera ino hasi ushaka kumena secret yose n'ibindi n'amakora n'ibiki n'amabujikopa bambara bikagira ino kugira ngo wewe niwamubona aha ucuvuga ngo ari gusa no ari gusa nayo yoja muri douche arambaye urabona amazi aramanutse ukabona igice ca hano igice ngaha kiratose hasi arambaye bagasubira kumukwereka inamazi ari karate ntabona kandi ari wafotora harakimwe akurayo ahubwo burya boba bashwanira cameraman aratubona ibintu ko ni wafotora bavuga twebwe kandi twebwe turi ari ufotora ari cameraman hari abacana amatara 40 hari abafise ama mikro ngaho 40 none uwo buri n'umuntu akomeye gute burya woduga iyo timu yose iyo timu ikibuga cyuzuye abantu woduga ibugarama kabisa oya namba ni ibintu biyumvira nyine kuko nibyo tuba dushaka kwiyumva biyumvira ibyo twabategetse kwiyumva ibyo twaberetse muri sinema kumbe sinema nuko yubatse kuko ndashobora no gukina ndamusoma kandi nigeze ndamusoma ati yo none ijya tirirange wamuhaye namba na bizu nayo naronse gazwe tirirange kubera byose biba biri truqué mise en scène mise en scène icyo kintu bakimenye muri filime kabisa
nuko biba bibatse iyi nzu y'ibitabo ntitwobiheza nitwo bihoza ariko icyo nshaka guhereza ko ego niho bashimira rero abacteur umwacteur akina ku buryo bibaza ko ari byo niho rero baca bavuga ngo ujya akina cyane akina neza kuko yakweretse mise en scène wibaza ko ari byo yarashavuye umengo nibyo yatwenze ukamengo yaratwenga bya kweli ibintu nk'ibyo Keziyo ndamwakiriye naje buri gihe mpora niga mba ndiko ndiga burya hari umuntu yambwiye ikintu uti ntabwo dukwiye gufata umuntu ashaje wese nk'inzu y'ibitabo mu by'ukuri sintukanya ariko hari abantu basazira ubusa ego nze ndabesha ntabwo dukwiye gufata umuntu wese agaze mu za bukuru ko akwiye gucira umugana abantu ari waba yaratomboye akagera hajya ahantu gusa mugabo Muzeka Posho nimwe mu bantu mwicaranye haba mu buzima busanzwe mu bintu biri social ibintu by'inkundo ibintu by'ingo n'imiryango ibintu by'ubuzima ibintu by'ingaburo mwicaranye umukora ku kintu kinini tuzongera tumwakire no mu bindi biganiro yamara keza unkundire duhereze hano hantu bakomeje kuvuga byinshi ariko twumvise ko hari igikorwa igihari abantu bacitege ryari hanyuma ni igikorwa kizoza kimeze gute duce tubikebanura nashe igikorwa ni cyiza nkuko umbabarire sinakwimye mikoro no munsi nizera yuko utigeze ugeragezwa Mutamari karavuga ni nkaho nawe wari kuravuga na igikorwa ni cyiza giteguwe neza cakozwe neza nkuko muzehe yabivuze nukuri bazogikunda rero impamvu navuze ntibadukunde mu bikorwa ivy'inkundo baba babiretse navyo nivyashikiye gwa tuzobona muzehe baje gusaba tubona amakoti n'inka n'iki bazobibona n'abantu bacu bari hafi kuko abafana nibo bagenzi bacu nibo boss bacu nibo dukeneye exactly byose dukora tuba dukeneye kubibereka ariko ivy'inkundo batubarira aka kanya tubanze tubireke kubizana kwiza imbuga twege badukunde mu kazi badukurikirane mu kazi badukunde mu bikorwa hama impanuro muzehe yavuze nazumvise cyane kandi nanje natanguye kuzivuga ko ndavuga nti y'amaradiko bino bintu tubikura hano twikorera kazi ego wari wabivuze Sama rero irinjiye ino movie abantu benshi amafilm ari trend namandaba n'imiziki ikunda gusohoka muci ino nayiraza kino gihe canke haracari hameze bashika igihe nyene vuba cyane kandi ni igikorwa kizoba civugira vuba cyane kweli je maze gukina filme ntazi n'igiharuro ego we filme nka zose nkina na Mugisha twakinye amaseri menshi Mugisha ahari yubahwe arandika cyane kuko yarashobora kwandika buri kwezi tugasohora sinema abishoboye yarashobora kwandika sinema zibiri mu kwezi kumwe kandi en série atari sinema yera n'umunyamwete kandi ni don Imana ibandanye muheza iki gikorwa cy'iyi sinema kirimo abakinyi beza kwanza ari bashasha bari bagikina baje ari abantu bavyiyumvamo kwa kundi uvuga uti umuntu naho atarakina ariko taraziwe reka tuziserure hariya je suis sûr que ni cyasohoka iki gikorwa aba bakinyi bazoronka isoko rinini ariko ntimuzonyibagire mugatera imbere ntimunyibagire muze mwibagiye waba bambitse ku biganza akabasabira umugisha nezagirwa n'ukuri kwa Mungu nimushaka mugende ni buraya nka kurya ntuze yagiye hambe wa mukobwa Asta yaragiye n'abandi bariko baragenda ariko bazugaruka kandi Asta ntaguciriyemo ndibuka ko wamubwira ibintu nka bino turi Gitego bitu naje amore niho narindi nigeze kumubona kimwe yavuga burya muzayagira n'amakeya ariko aramutamika mukace mugayo umutamika nk'umukobwa wiwe anamubwira ati wa mukobwa ndakubonamwo kazoza gatangaje niho narindi muze ushobora kubuta navyibuka nagiye mbona mu misumike ya Asta yuri indege ubari mu Burayi aravyibuka urabimbwira ndavyibuka arabikubwira aravyibuka jewe ndi butoyi no kuvuga tuvukana turi babiri ihasa ryanje ryarashomye nkiri mu nda ku mezi indwi usigara wenyine sigara je nyene mvuka ku mezi 9 no kuvuga ndagitangaza no kuvuga ndatera ishaba ndakurambitse kwibigana nkakubwira nti tera imbere lazima utera imbere kuko simbivuga nka wa mutima nakubwiye w'abantu akubwira ikintu kitari mu mutima je nkubwira ikintu kiri mu mutima ndabanza kuciyumvamo nkavuga nti none uyateye imbere bintwaye iki ko ahubwo tuza azombona ntantera ivumba gahagarara ati mutamurira ndagushikana je ndaza abantu benshi muri musique muri film mu bintu byose duhuriramwo muri théâtre ko ndakina théâtre duhura akambwira ati warugiye ngiye hanati reka nkate mbanze ngushikana akambwira none ubigize kubera ati banze ureke ndazi gituma
honyene ninabigira ndaba mpezagiwe. Ndabizi amate yawe azibanga arazibanga. Yego. Sinakunda kubivuga cyane ariko ubu je ndi butuye. Wow. Ni ukuvuga ko abantu b'amahasa ntitugira ibintu vy'inzigo barabitubuza kandi naravyaye n'amahasa. Ese abakobwa babiri b'amahasa. Wow. Dayeri umwe nzobatumira agira rongoka. Wow. Uri umunyamugisha nabyumvise ufite ikiganza gihezagiye. Sinangombwa kutanga imigisha. Imana iratubuza. Yesu yaravuze ati aho uciye hose hezagira. Hezagira kugira iyo migisha utanze irakugaruka ko touta. Wow. Wow. Ntaco norenza kuri ivyo Muzehe Kaposho. Ndagushimira cyane ku kanya waduhaye. Ndagushimira nawe Keza kuba waje. Nizera yuko wahezagiwe nkuko nahezagiwe gukora kino kiganiro wicaranye n'umuvyeyi. Rwose cyane ahejeje no kumpezagira akaba mpaye imigisha nanje ndayakiriye. Ugiye kuzurafata indege uje mu bura ariko ushobora no guhezagirirwa hano biterwa n'umuhezagiro ushaka. None jewe wibaza ko umuntu ari muri France andusha ifreshe. Biterwa n'ibiri mu mutima wawe. Ico ndacemera kabisa. Hari umuntu yambajije ati none wewe urafise urubanza? Oya. Nibutse mama wanje amaze umwaka. Ego twakoze wambaye ako kwambara nga. Naratinye kubikubaza. Abantu beza baracariho. Wibuka mama wawe kana mwambara ati twe twagize ko ari urubanza. Urumva hari ibintu abantu birengagiza kandi ari ibintu bito cyane. Kwibuka mama wawe kisikisa tofe. Ko ari imigisha ahubwo uba wongereza. Abana ndabashimira cyane Oliver yo Imana bahezagire cyane mubandanye muhezagirwa Imana barundi bigisha mugira amagara meza aho muherereye hose turaca bakunda cyane ciao ciao. Merci beaucoup. Merci.